Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 na BM4 Plus ndabahani ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi twacagerekerezo rya 27 kwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose abumva no rurimi rw'ikirundi mu bigo hose muherereyemo ndavuga mu mpande zine zigize sinko bisanzwe imbere ya kamera murabibona ntabwo ndumwe ndi kumwe n'umutumire cyangwa umu invité niyo tugiye kuganira mwa kino kiganiro mu byo tuza kuganira tuza kwibanda ku ngingo imwe gusa aho byinshi cyangwa ibihuha bikomeza gukiragizwa yuko bamwe mu bashefu bizinyisha bazigiye cy'u Rwanda baba barapfiriye mu gitero cyo mu cindege zaturutse mu kirere birangira zirasha ariko harabera inama y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aho bavuga Joseph Kabila Mugisha Frank Wiringoma ndetse n'abandi benshi baba generale ba Byamungu bose ugize no saha nta numwe arashobora kuboneka urujijiro ruracari rwinshi niyo mpamvu mubone ko nazanye Monsieur Diodoni kugira ngo tugire ico tukiyazeko ariko imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro Diodoni ndakuramukije cyane ndakuramukije nanje Kodi nongere ndamutse n'abanyamuryango ba BM4 Plus ndetse no kuri Roborundi tandaza abacha batera bambona kuri Bokondi etanu kumubahereza ibintu bishasha yego tugerageza kukumbura ko byama kagira ubusesango tugira ngo omwe abantu babe aju n'amakuru abagezweho no kwa sasa bwana Diodoni nkuko nabivuze mu ntangamarara hari byinshi biko biravugwa yuko bamwe mu bashefu y'inyeshamba z'Igihugu cy'u Rwanda baba barasize ubuzima muri operation cyangwa mu gitero cyabereye kuri poro ya Karundo ivyo bintu urabivuga ko iki hari cyo ubuziko gitandukanye n'ivyo bariko baravuga nkuko nawe ushobora kubibona ku marezo sociaux hamwe n'ahandi barimo bagenda bavuga yuko hari abakadre benshi muri M23 ngo bapfuye ahajya kuri poro ya Karundo ca gitero ca drone ya FARDC bakavugamo rero n'abashefu bakomeye cyane aho donc bashiramo na Joseph Kabila amakuru arimo arasohoka cyane ariko ugiye kuraba ariko bwana Diodoni jewe ngirageje kuraba kuri update ziho ziravugwa icambere bivuga yuko amaduka yiwe na family ye mu gihugu ca Tanzania exactly Dar es Salaam ubu yoba funzwe batari karakora ico cyo bakiri ari kimwe mu vyemeza yuko bahari abaye ikintu kidasanzwe ikindi kintu cyasirikiye ku munsi wejo haravuzwe yuko uyu Joseph Kabila ikigandaro cyo bakiro kirabera muri Afrique du Sud ariyo abiwabo bariko baragira ikiganiro ndetse harabonekanye n'amafoto y'abantu bisayiro no kari AI cyanke ari kugira ngo abantu bashobore kwemeza ikintu kitari cyanyaco rero nkawo imbono yawe tugiranije kwibiko biratrending ubibona mwiki ukuri abantu bo kwakira iki botahura iki muri make donc hari ikuntu abantu babona inkuru bagatera bayidumisha Joseph Kabila Kabange yahoze atwara Kongo myaka 18 yasi umuntu asanzwe umuntu asanzwe kubiryo yoshobora kwitaba Imana ngo babigira akabizwe n'ingoma afise abantu benshi basanzwe bari mucungira imari afise abagera benshi afise n'abantu babayeho kubera aho we rero naje baragupfa ngo bice bibakamizwe n'ingoma ngo tubyumvire ku marezo sociaux byabaye ugenekezo rya 13 rero ivyo wonye urabona ko haheze iminsi myinshi rero mu mbono yiwanje mukuri ndabona ko ari bya binyuma by'u Rwanda bagerageza bagapanga ikinyoma hariho yindi pla barimo barapanga ni kuvuga reka duhere ku kuntu barimo baravuga ngo ntarashobora kuboneka ngo kuva bijya bibaye bya gitero bagashiramo ba Wiringoma bagashiramo na Byamungu ahantu nakiriye mbona ko harimo ibinyoma byinshi nuko bashyizemwo na James Kabarebe James Kabarebe ni umuntu adasanzwe niho ashobora gusubirira na perezida w'u Rwanda mu gihe yoba donc nko mu gihe perezida w'u Rwanda byogaragara ko adashoboye gutwara igihugu kuba gufata mu Rwanda ari nko gufata prime voilà ubwo rero kuba baramushizemo naciye mbona ko ari yindi
plan yo birimo irapangwa mu gihe barondera ibisamaza abantu bakaca bahiga rero inkuru ishobora kubirasamaza abantu bakaba barabijamwo mu gihe bo bapanga ibindi. Reka ndaguha akarorero. Ku ruhande rwa M23 barimo bagenda bavuga yuko imigenda iva mu bice bitandukanye. Bakavuga ngo harimo ibigwanisho rutura bikomakomeye birimo birava muri Bukavu byerekeza muri Mushaki kugira ngo bizojanwe mu Rwanda. Hambavu yaho hari hayandi makuru arimo aravugwa yuko hari ibigwanisho n'amakonteneri byuzu donc byagaragaye ku kigwa cyitwa ngo ijwi biva mu Rwanda byinjira muri Kongo. Ibyo bigwanisho byose ngo birimo byerekeza ahantu bitwa ngo Rubero. Muri Rubero aho rero ngo hagomba guturuka ibindi bitero vya M23 birukana FARDC na Wazalendo ngabiri ya bice bya Kivu. Rero makuru kuba ari karasohoka hakaca hatrendinga yuko Kabila yapfuye na cyenda bibonamo ko nubundi nagasamazo Joseph Kabila ntiyapfuye, ni muzima. Ahari ni muzima kandi birimo biravugwa arabibona mugabo kuba hariko na trending iyo nkuru yavuyeyo, ni kuvuga yavuye kuri wiyo nkuru. Ishobora kuba yavuye kuri we kubera ko barimo rapanga iyo plan yo kubura ibitero byuko bashaka kwirukana M23 bambe FARDC na Wazalendo mu bice bya Nord Kivu, ndetse baburya bafise na programme yo kuza gusubira gutera muri Uvira ngo basubire gufata Uvira bivanye nuko ngo bari bashaka ngo M23 ngo yari ishaka ngo muri Uvira haze ingabo za MONUSCO ariko murabizi neza ko ivyo bavyase. Rero uno musi harimo hadumishwa ayo makuru kugira ngo bamene nk'abakuvra iyo yindi pra iri mirategurwa. Niko mu bisanzwe no iyo mbono uko genda bibona nuko barimo baragerageza kugira ngo bashobore gukamufra mugabo ku rugamba barimo barapanga izindi gahunda. Urakoze cyane bwana Diodone, uravuze vyinshi yuko yo baraga plan cyangwa gatego zino nyeshamba z'u Rwanda zazakoze imvuza zisanzwe zibikora ku ruhande rwabo bihanganye. Ndavuga coalition ya FARDC ubona ari iki kintu bonyene bokora kugira ngo iyi migambi y'izinyeshamba koko nyamba ari byo bashobore kuyiburizwamo, bareke kwita ngo Kabila yapfuye, Wiringoma yapfuye n'andi makomantere menshi ariko aravugwa. Ni iki kintu Rwanda speciale abo bihanganye coca gikugwa vuba ngo kugira ngo bikunde bashobore kuzibira imigambi y'izo nyeshamba? Ubwa mbere na mbere ku masource efise yo muri Kongo bose bijya bintu bavuze bati byo n'ugusamaza amasource efise muri Kongo bijya nta gaciro babihaye. Bemeje ko ari muzima, ahubwo hakwiriye ico bita vigilance kubera ko barasanze banza mayeri y'inyeshamba z'u Rwanda ivyo zikora kugira ngo zisamaza abantu. Rero nk'uko bibajije icyo leta ya Kongo yokora ubwa mbere na mbere barafise ibigwanisho bikomeye. No waruzi yuko mino misi ariko hakora systeme yo ku rwego hejuru M23 bidashobora kuyimeneramo. Iyi systeme yo ibarabira ikirere ikoreshwa na ziga bakakoresha na ziga ndege za rutura z'amadrone mu kurasa ku ntego hari bigwanisho hari amastoke. Nk'ubu bariko barumva yuko ibigwanisho biriko biriko biregeranywa birungikwa muri Mushaki. Ifo ko FARDC irungika drone ikabisambura nka bimwe biheruka kubera muri Kikuku. Bimwe biheruka kubera muri Kikuku bararashirigwanye no muri Mpeti vyarabaye nabone barabirashe ubukoko bakwiriye guca bakora nkuko nyene kugira ngo babananye baca inguvu M23 kuko igituma bari baradumisha n'izo mpfu zabo bashefu muri M23
ijya action bakoze muri Karundu yaraciye intege M23 mu buryo bugaragara mu buryo buboneka vraiment ijya action vraiment bari bayiteguye neza kandi yarashikije ibyo bari bifuza niho havuye izi ntege nke zose za M23 uno munsi M23 nubwo barimo barapanga ivyo bitero biriko bipangwa nabo ku ruhande rwa M23 w'abakongomani hari amakuru mutaramenya nuko ingabo z'u Rwanda zimo zirashaka kuva muri Kongo ego amatwa nsumira ngo babasavye ndetse bagasaba imisi 10 kugira ngo babe bakuye begeranye imishambara yabo bagende bayitwara yego ku rundi ruhande aba M23 abo ku ruhande rwa Kongo abo muri twigwaneho nabo muri n'abarede tabara barimo baregeranirizwa hamwe kugira ngo bokipe nubwo ari bake ni bake cyane ngo bokipe ibibanza bigiye biravamo amaposition arimo abasirikare b'u Rwanda yego ariko banye nabo nyene ngo bagomba kwiyegeranya kugira ngo bashobore kuca bagira nizo offensive zo gutera ariko wewe uzi abasirikare bavuye muri FARDC bakihuza na M23 uri kurabona neza ko bazoshobora kugwanya wazalendo FARDC ya force speciale ya Hibu bace ushishirako na FDNB aho bazoshobora kugwana kwe biragoye ntibishoboka kubera yuko turavye vyabaye makobora ya mbere ni ya kabiri ahubwo bagomba kwiyahura iyindi nkuri hari nuko iyi weekend FIDC bashobora gutangaza gusora itangazo ritumirira irya migwi yose gushirirwanisha hasi ego bakiyaganiriza hamwe kugira bajanwe muri kantone mwico gihe rero ego nivyagaragara ko base gushira ivyo bigwanisho hasi hazoca haba ico bita kubasubiza inyuma ku nguvu ego ariyo hazoca hatangazwa intambara yo kubasubiza inyuma ariko bwana Diodoni turumva havugwa byinshi ngo hagiye kuba amazone do cantonnement ingabo z'u Rwanda zemeye barugaranya abakongomani kugira ngo baje hamwe bajere amazone do cantonnement ariko mu ijambo Colonel Nanga yashikije ku munsi wejo mu gihe bari kubarigina anniversaire y'umwaka wose wafashe igisagara ca Goma mu bijanye n'amazone do cantonnement n'ibindi nk'ivyo ntavyo bigize bacishamo ivyo navyo tuvyiti kari abo bihanganye ariko barazana ayo creation y'amazone do cantonnement mu gihe ujya wewe Nanga asanzwe yahora ari coordinateur ujya mu gwizinyanyeshamba atacarabivuga navyo tuvyite kuko twosanga ari ariko barahimba zino nkuru ngo z'amazone do cantonnement bwe Nanga wo avuga ko akeneye go progress ibintu bihari M23 inyeshamba z'u Rwanda bafise akanyarigabo amanyama bafise akantu ko kwihagarara doko warana none nivyo musanzwe ubona no muri Uvira ejo hari itangazo batanze yuko batavuye muri Uvira kubera ko ngo batinye FARDC batinye wazalendo batangaje ngo bavuye muri Uvira ngo kubera ubushake bwabo rero ngo ko kubera ko ngo municipality itahaje ngo bagiye kuronka ingene barondera ingene bahisubiza Nanga yarabivuze ko bafise uburyo bwishi bwo kugaruka mu gisagara cyawe rero niba koko babishoboye jewe ndabasavye batangura ibitero hakika batwereka ko kanyarigabo batwereka ubwo bukomezi bafise ubu bahafate atategeko ryavuye Washington ego berekana ko kanyarigabo nkumbure bizokwereka Kongo n'u Burundi ico bakwiye gukora byihuta mu maguru mashi gukosora ariko uko bimeze kose jewe ndabona ubwo bushoboze ntabwo bafise ni kwa kuntu bagifise kumva yuko borema mu mitima abagwanyi babo hari ama audio jewe niyumviye yaba mu ba officier bo muri M23 barimo baravuga yuko ibintu byamaze kwanka byaranse bunyene abari ku marine dofo abari muri Bukavu no kuvuga aho bari hose barindiriye kwitegeko babahamagara isifre ifirimbi vuga bakavayo
erega ikintu kihari si kindi ego kuguma kwa M23 muri biya bice bakaguma bagwana c'est-à-dire que Amerika izobe yiriko yerekana ko ariyo iri mu yakora byo aho bigeze uno munsi nitwo niyo M23 ikomeza kuboneka ko ifise inguvu ntabwo azoba ari bo bazoba bashigikiwe na leta ya Trump rero mwino minsi rero uko mubibona nubwo barimo bagomba umwanya umwe bakerekana ko bafise inguvu ariko kuri indi kote barafise faiblesse no munsi FRDC wazalendo na FDNB ndetse bari kumwe na Blackwater muri technology zidasanzwe barimo baragenda begera imbere yego barimo baragenda begera imbere kurindira yuko hatangazwa ko bakeneye kwisubiza Bukavu Goma kandi agomba kubwire ivyo bitero nta misi vyomara wapi wabahashitse kuko icahora kibuza avancement ya FRDC wazalendo na FDNB ni ibigwanisho biri sophistiqué u Rwanda rwari rufise ariko uno munsi hari technology yo kubinetraliza mbere na byinshi byarabaye neutralize rero uno munsi nta nzitizi nimwe hari cyo gituma ubona no muri leta ya Kongo bitekaniye atabimengo bya atacoba cahabaye ahubwo bavuga ati nivyo bintu byo kuvuga ngo hapfuye ngo Joseph Kabila ati byo sivyo no gusamaza ahubwo nuko abantu bavijira kugira ngo bashobore kubazibira mu gihe baba bagomba gutera ibindi bitero byo gusubira mu buce bari ko baravamo. Merci beaucoup Monsieur Dieudonné ariko mu kurangiza kino kiganiro reka turabire hamwe kazoza kuno muhari wizinyesha mbaza twigwaneho bifatikanije n'abanyarwanda mu kurwanya leta yabo uno munsi biko biravugwa yuko umwanya n'umwanya nko kubivuze ifirimbi ivuze M23 uyibonera muri zone de cantonnement mbega na kazoza katwigwaneho nako nakane bazojana amazone de cantonnement na M23 cyehe bazogoma nyene bapambane kivyake hagiye kuba ikintu muri Kongo ubundi niyo wumvise ko zone bagiye muri zone de cantonnement ni kubasobanura basobanura abanyarwanda n'abanyarwanda bazirwa baracaca bazoca bistaye oya barashobora kugiramo ama infiltration bakagendamwo ngo n'abakongomani murabizi neza ko bigira abakongomani kandi n'abanyarwanda batemera igihugu cyabo bashobora kubikora ariko hazokurikirwa n'ikintu bita justice populaire ikintu kiba justice populaire bazokurikirana umuntu wese w'umukongomani yagaragaje gushigikira M23 bajya abantu nk'uko M23 nk'umukongomani arwana muri M23 ashitse muri Uvira aciya kubera ko ahazi ari wabo acatangura kwereka bene wabo ngo hajya hari wazalendo yitwa naka abavukana na wazalendo bakaca babica abo bantu bagiye kuzokwikiranwa cyo kimerero n'abo bantu bitwa babanyamurenge bo muri twigwaneho bagaragaje kwerekana ko bagomba kugwana kugira ngo baronke ingene bakeba ngo Kongo ikikinwe ipande baronke igihugu ico ni icyaha bazo nukuvuga umuntu wese yafashe ikigwano yagize tentative akaja kurwanya leta ya Kongo ubutungane buzomuhamagara hajya abantu bazosigara niba abanyamurenge tumaze igihe tubona bagwanya bijya vyiyumviro bya bagenzi babo bagomba kugwana bifatanije n'u Rwanda ariko bajya babereganije ko bagwanya mbere u Rwanda bakavuga ati u Rwanda ruko rubadushora mu ntambara abo nibo bantu ba mbere bazosigara na yabandi mu busho buzopakirwa buzuzeyo kugira ngo nejo bundi umuntu wari wese w'umukongomani aza yumve ko guhaguruka ugafata inkoho kugwanya igihugu kagwanya leta ukica bene wanyu ugafatwa ku nguvu na bene wanyu iyo utsinze ugacubona ko bigiye guherera bagiye gutanga gasopo sinzi kurabona ideology donc politique ya Kisekedi kugwanya kudahana niko bigiye kugenda ego Dieudonné c'est vrai barashobora ko ntivyanditse ko tugana izo mu mazone de cantonnement naho biri twigone yashobora guca yisubira hari mu misozi wabo mu gihe zino ntambara zorangira bega urabona yuko mu gihe bona subira hari mu misozi bagasubira akigwanaho nka mbere kuva kuri makanika urabona yuko bazobanaho amahoro rawazarenda
cyangwa ibitero bya hato na hato basubirahe ni ukuvuga ngo ikintu kigomba kuba muri Kongo ni kurandurana n'imizi ikintu cyose cyitwa ngo ni imigwi yitwaje ibigwanisho. Iyo rero twigwaneho igomba kumanika amaboko, isaba ikigongwe hakiri kare. Ni ukuvuga ibyo gusaba ikigongwe byo nakubwiye ntibikunda abakoze icaha uzohanwa. Rero ibyo ngo barimo baraduga ngo hariya ngo bisubirireyo, erega hariho abantu babana hariya babazi cyane rega bene gihugu rega bazarendo na FARDC ntashobora kumenya ngo gunaka ngo yakoze ibintu batotangwa na bene gihugu bakongomani bazoza kubabaza bata abantu bose muzi yuko bakoze ivyaha mu baduhe kuko n'ubundi niyo babagumizaho ejo bazotangura kubica. Rero ni mu batange nico gihe hazoba justice y'abene gihugu b'abakongomani ni bazotanga abo bose bagiye barakora ivyo bakora kugomba kugambanira igihugu. No kubona Diodoni tuyaza umwanya munini kandi tuyaze vyinshi, numva tworangiriza ngaha. Nkundi renda gushimira cyane. Nari ndabashimiye nkumbure turahura kuri Bokondi shimiye n'abadukurikiranye ndetse ndababwira ati no kuri Burundi etano niho dukorera ibikorwa byacu bya misi yose by'ibiganiro ama update kugira abantu bamenye ukuri kw'ibiriko biraba ku mwanya. Dusubire guhendwa cyagihe wumva ngo umunyakirundo cyangwa umuntu ari mu gatumba, ibintu bibereye mu Kirundo hagahunga umunyagatumba, ibintu bibereye Bujumbura umunyakirundo akacahunga kandi ubwunda ha muri miliyari mwo hari amahoro n'umutekano. Rero tugomba kugwanya ibihuha niyo byoza bituruka hose tugashira ukuri ahabona. Nigo rugamba. No kurako cyane kaje nshimira cyane abantu bose tukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Ndizera yuko ivyo tuba dufise byose tubibahereza kandi nivyo tuyemeje tegeza kuba ivyo dufise byose kugira ngo tubandanye tuba updating kuko hariho benshi ano makuru bibagora kuyaronka niyo bayaroze usanga bari kwaronka ibihuha she bakoronka amakuru y'amasantima, amakuru y'amakorano. Ubwo nirwo rugamba mu vyatumye dutangura ino hangiro twaje kugwanya. Rero mwese murahawe kaze kwiyabonesha kuri no rubuga kugira ngo inkuru zose zo zirahaca muzoze muraba mu bambere bazibonye kugira ngo mubandanye mumenye biriko birabera mu karere ndetse no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tahibagiye naho tugiye turahibanda cyane tubabwira amakuru menshi azobagezwe kandi abikibanure kumbure turangira guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.